Muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi hajeje kuba impinduka zikomeye cane. Turaza kubabwira izo mpinduka zibaye muri CNDD-FDD n'itangazo rihejeje gusohorwa n'uyo mugambwe CNDD-FDD. Nabaramukije mwese banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbanisha kuri yacu kandi yanyu ICTV. Tubashikiriza amakuru avugwa muri politike, izivugwa mu mutekano, ubutungane, inkuru zirabana n'agateka kazina muntu, izivugwa mu kibano ndetse n'ibindi vyose bavyagiye biratangazwa n'abategetsi. Amakuru tuvana mu masoko yacu atandukanye n'ibigarukwa ko mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza urafyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Nize mpinduka zejeje kuba mu mugambwe CNDD-FDD. Tumaze iminsi tubabwira ibivugwa muri uyo mugambwe inyuma y'ikorwa ry'ibihangange bitandukanye muri uyo mugambwe, ariko nanone hakaba hajeje kuba impinduka zihuta muri CNDD-FDD. Turaza kubabwira idonido kuri ivyo bintu, aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umenyesha ko hejeje no kunagura inzego zigize ubuserukizi bukuru bwawo. Mwitangazo hejeje gusohora uwo mugambwe ukaba umenyesha ko n'abanyamabanga ntunganya bisata batandatu batowe nabo bakaba bahejeje kurahira imbere y'inama nkuru y'inararibonye irongowe n'umukuru w'igihugu nkuko bitegekanywa n'amategeko y'uyo mugambwe. Turaza kubaha idonido kuri ayo makuru. Ayandi makuru atandukanye turibuze kugenda turabashikiriza. Turaza kukubwira ayandi yavugwa mu bisata bitandukanye, aho turibuze kukubwira ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku nshuro ya mbere yuguruye ihuriro Umuzinga Day riraba igisata c'abikorera utwabo. Turaza kukurikira iyo nkuru tubabwire n'ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'ivyavugiwe muri ico gikorwa. Turaza kubabwira kandi ko hari umutegetsi mushasha ni mu ntara ya Muyinga, Gilbert Ndikumasabo, akaba yatowe nka musitanteri mushasha wa komine Butihinda. Turaza kubabwira ivy'uyo musitanteri ndetse n'itorwa rigiwe. Turonsakanya turaza kubabwira ko muri seneri bavuga ko igisata c'uburimyi kirangwa n'utunenge twinshi cane ku vyerekeye itangwa ry'umwavu wishira hamwe FOMI. Ivyo navyo turaza kuvyumva biri mu itangazo ryamaze gushirwa ahabona n'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. N'ayandi makuru menshi cane ariko aragaruka ko hirya nino turaza kugenda tuyumva. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro nyene nk'ibi tugushikiriza umunsi ku yundi. Banywanyi bacu, reka hano makuru tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga ho mu ntara ya Muyinga. Gilbert Ndikumasabo yatowe nka musitanteri mushasha wa komine Butihinda kuri uyu wa mbere, kuri uyu wa kabiri, iregerezo rya kabiri z'ukwezi kwa 11 umwaka 2022 mu ntara ya Muyinga muri komine Butihinda hatowe musitanteri mushasha ariwe Gilbert Ndikumasabo. Yatowe ku majwi 26 mu gihe uwo bahiganwa nawe yaronse amajwi 8. Ngomenya ko musitanteri yahahora yaheruka kubogozwa muri ayo mabanga. Yo akaba ari inkuru yihuta yari imaze kudushikira. Nari mbikubwiye mu ngingo nkuru zano makuru ko muri seneri bahejeje gusohora itangazo bavuga ko igisata c'uburimyi kirangwa n'utunenge twishi cane ku vyerekeye itangwa ry'umwavu wishira hamwe FOMI. Umugambwe CNL uvuga ko mu Burundi igisata c'uburimyi kirangwa n'utunenge twishi na cane ku vyerekeye kuboneka no gutanga umwavu w'ikizungu wishira hamwe FOMI. Uwo mugambwe ukaba uvuga ko ku vyerekeye uwo mwavu abaremyi bategerezwa kuriha imbere hanyuma bakamara igihe kirekire barindiriye ko ubu ubashikira canke se umwavu barihiye amahera n'abari wo baronka, bigashika naho igihe c'itera kirengana utarabashikira. Hari mwitangazo uwo mugambwe wasohoye kuri ubu wa kabiri z'ukwezi kwa 11
mwaka w'ibihumbi 2022 ku kibazo c'uburimyi mu Burundi ryatewe ko mukono n'umushingamateka Agathon Rwasa arongoye uwo mugambwe kandi ukaba uvuga ko ivyo biruko mu gihe ihinguriro FOMI ari ryo ryonyene ryahawe uburenganzira bwo guhingura no gucuruza umwavu w'ikizungu mu gihugu cose. Ni muri ico gihe nyene ivyimburwa vyankenerwa biguma bikena bikaduga ibiciro ku rugero rudasanzwe kandi rudahuye n'ubushobozi bw'umuguzi wo mu Burundi. Kubera iyo mvo nyene imiryango itari mike ntigishoboye gufungura bikwiye. Umugambwe CNL usaba iki? Uwo mugambwe ubona ko hakwiye gufatwa ingingo zihuta zotezurira abanyagihugu hamwe n'isubirwamwo ry'umugambi w'uburimyi mu gihugu. Ikindi naco ngo isoko yo guhingura no gucuruza umwavu w'ikizungu ntibikwiye kwiharizwa n'uruganda rumwe gusa kandi biboneka ko rudashoboye gutanga umwavu ku barimyi bose bawipfuza. Ikindi kandi ngo hari abarimyi batanguye kugira amakenga ku kanovera k'umwavu FOMI bafatiye ku mwimbu baronka. Mugambwe CNL ugasaba leta y'u Burundi kubandanya isahiriza igisata c'uburimyi no kugiteza imbere mu buryo no mu bikoresho bigezweho kugira ngo umwimbu wiyongere bimwe biboneka. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'umugambwe CNL ugira ico uvuze kubirabana n'uburimyi. Mbere yuko nkubwira impinduka zabaye muri CNDD-FDD ngira mbanze ngushikirize nino nkuru aho umukuru w'igihugu yuguruye ku nshuro ya mbere ihuriro Umuzinga Day rirabi gisata c'abikorera utwabo. Kuri uwa gatatu igenekerezo rya kabiri Munyonyo 2022 Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye ku nshuro ya mbere ihuriro ryiswe Umuzinga Day rizohora riba ku mwaka mu ntumbero yo gusuzumira hamwe iterambere ry'igihugu rizanwa n'abikorera mu gisata c'abikorera utwabo Forum National du Secteur Privé. Iryo huriro ryabereye mu nyubakwa za Zion Beach rikaba ryatunganijwe n'umurwi w'ibanki y'isi Groupe de la Banque Mondiale hamwe na EFC International Finance Corporation, aho bariko barashira ku mugaragaro raporo yakozwe n'iyo banki ku Burundi yerekana uturusho opportunité twibonekeza mu gisata c'abikorera utwabo, intambamyi ziri muri ico gisata hamwe n'ivyakorerwa ko imbere y'ibindi recommandation prioritaire kugira ngo ico gisata kizane iterambere transformation de l'économie kirwize akazi création d'emploi n'iterambere kuri bose croissance inclusive. Ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko iryo huriro rikomoka kuri ya nama y'ubutunzi yabera mu Kigobe mu mwaka uheze kuko ari igikorwa kimwe mu vyari vyasabwe ko byokorerwa ko mu guteza imbere igisata c'abikorera utwabo. Ikindi ngo iryo huriro rikaba ari akaryo keza ko gushira hamwe abarwizatunga barwiza ubutunzi bw'igihugu producteri kugira ngo baganire ivyoteza imbere kurusha igisata c'abikorera utwabo. Mukuru w'igihugu yagize ati umurwizatunga n'umuproducteri uwo wese arima yorora uwafise akazi akora gatuma havamwo ivyo ashora. Akabahamagarira abarundi bose kurwiza umwimbu bagaheba kuba abakomisiyoneri ahubwo bakijukira igisata c'abikorera utwabo kuko ari ryo soko rya mbere rirwiza akazi. Yasavye ibanki y'isi yose gufasha Burundi mu gutanga uburyo bwofasha mu gukomeza imigambi ya leta yashizweho ijanye no guteza imbere igisata c'abikorera utwabo hamwe no gushobora gushora ibiterwa duhingura nk'inanasi, ivyamwa, imboga, isukari bishorwe ku isoko ryo mu karere no ku isoko mpuzamakungu. Amahinguriro y'imitobe aheruka kugarwa agiye kwerekwa uko yokora
vyemewe n'amategeko. Ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagarutse ku ngingo ya leta yo kugara amahinguriro akora imitobe basanze ikora ibitujuje ubuziranenge busabwa n'ikigo BBN mbere vyonona amagara y'abantu. Evariste Ndayishimiye akaba amenyesha ko bagiye kubandanya bashigikira abarwizatunga nayo mahinguriro akaba agiye kwerekwa uko yohingura neza iyo mitobe mu buhinga bugezweho butonona amagara y'abantu. Yagize ati birababaje kubona hariho abantu bakora ibintu kandi bazi ko vyica abantu bagashaka gutunga ari uko bishe abandi. Yongeye ati bene abo bantu ntaho batandukaniye n'abarozi. Evariste Ndayishimiye akaba asaba Mastercard gufasha mu bijanye no gushira mu buhinga bwa none igisata c'ubutunzi digitalisation de finance. Mu gihe hari abarundi bagifise agatima ko kunyegeza amahera mu mazu yabo kugira ngo bakwepe gutanga amakori, mukuru w'igihugu akabagabisha ko umunsi umwe bazovyuka basanga yabaye ibipapuro. Akaba yasavye ishirahamwe Mastercard gufasha leta mu bijanye no gushira mu buhinga bwa none igisata c'ubutunzi. Ku kibazo c'amahera y'agaciro akunze gukena, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba asaba amahinguriro kuyakoresha mu muco no mu mategeko bakavavanura n'ingeso yo kuyanyegeza. Evariste Ndayishimiye ati hari abantu duha amahera y'agaciro ngo baje kurangura hanze bagaca bazana ibihwanye n'igice cayo basavye, ayasigaye bagaca bayagurisha ku isoko ryo mu Kinywabi marché noir. Umukuru w'igihugu akaba agabisha ko mu minsi iri imbere ibisaka vy'abakorera mu manyanga bigiye gusha co kimwe n'abaja kunyegeza amafaranga mu bindi bihugu. Mu kurangiza umukuru w'igihugu akaba yashimiye cane abaserukiye ibanki y'isi yose hamwe na EFC bakoze ivyo vyirwa hamwe n'umuyobozi wa Mastercard yemeye kuza mu Burundi kugira ngo arabe ibisata vyoshirwamwo imitahe hano mu Burundi, opportunité d'affaires. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira kuri iryo huriro mukuru w'igihugu c'u Burundi yuguruye kuri uno munsi. Banywanyi bacu nari nababwiye ko hari impinduka zabaye mu mugambwe CNDD FDD, ariko iyo nkuru tukaba tuza no kuyigaruka ko cane tubabwira ariko ndababwire ko hari abanyamabanga ntunganya bisata 6 batowe bakaba bahejeje no kurahira imbere y'inama nkuru y'inararibonye mu ntumbero yo kunagura inzego zigize ubuserukizi bukuru mu mugambwe CNDD FDD. Ku muhingamo wa kabiri abanyamabanga ntunganyabikorwa 6 batowe bahejeje kurahira imbere y'inama nkuru y'inararibonye irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ni bande bahejeje kurahira? Abo bahejeje kurahira akaba ari umunyamabanga ntunganyabisata hajejwe inyigisho z'akarangamutima, gukundisha umugambwe, kwinjiza abanywanyi no gukurikirana ibisata vy'umugambwe bikorera hanze y'igihugu, Nyandwi Emery Landry. Umunyamabanga ntunganya bisata hajejwe ibibazo vya politike, intwaro n'amategeko, uyo nawe akaba ari Muhirwa Jean Marie. Akaba hari umunyamabanga ntunganya bisata hajejwe iterambere ry'igihugu n'abenegihugu n'abenegihugu akaba yitwa Nivyabandi Martin. Umunyamabanga ntunganya bisata hajejwe inkino, imibano, imico kama n'ubuhinga ndangakaranga Ninahazwe Goderive. N'umunyamabanga ntunganya bisata hajejwe imihari ikomoka ku mugambwe Mvuyekure Lazare. N'umunyamabanga ntunganya bisata hajejwe guhanahana no kumenyesha amakuru Mutoni Nancy Ninete. Iryo rero akaba hari vyahejeje kuba ni impinduka zibaye muri CNDD FDD. Umugambwe uri ku butegetsi ukaba wamenyesheje ko hejeje kunagura inzego zigize ubuserukizi bukuru bwawo. Mwitangazo hejeje gusohora, umugambwe ukaba amenyesha ko abanyamabanga ntunganya bisata 6 batowe bahejeje kurahira imbere y'inama
nkuru y'inararibonye irongowe n'umukuru w'igihugu nk'uko bitegekanywa n'amategeko yo mugambwe ujejwe inyigisho z'akarangamutima no gukundisha umugambwe akaba ari Nyandwi Emery Landry, ujejwe ibibazo vya politike intwaro n'amategeko ni Muhirwa Jean Marie, ujejwe iterambere ry'igihugu n'abenegihugu ni Nivyabandi Martin, ujejwe imibano n'imico kama ni Ninazwe Goderive, nayo ujejwe imihari ikomoka kuri uwo mugambwe Mvuyekure Lazare, ujejwe guhanahana no kumenyesha amakuru ni Mutoni Nasi Ninete. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ivyizo mpinduka muri CNDD FDD. Banywanyi bacu, ayo namwe mu makuru abagezweho avugwa irya nino mu bisata vyose. Wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ntandi ushobora kuronka amakuru mwene nk'aya atari kuri nombarisha kuri yacu kandi yanyu ICTV. Nimba utarafyonda kuri subscribe kano ko barakaryo keza kubari ngaha mu gihugu mwese ndakenguruka cane, kubari mu bihugu bibanye mwese turabona intererano yanyu bari hirya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, nibagiye namwe muri kumigabane ya Amerika, Buraya, Aziya n'ahandi hose mudukurikira muherereye mwese turakenguruka kungene mubandanya kudushigikira. Aba rero bararikiye kuza gukurikira ayandi makuru atandukanye avugwa irya nino. Nimba rero warafyonze kuri subscribe w'amakuru akaraja agushikira mu bambere, ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.